Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo muri iki gitondo, akaba rero hari amakuru nja cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyatangurire mu bitaro by'akarere vyo ngaha Igitega, aho wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni. Kuri ubu ngubu amakuru aturuka mu bitaro nuko muganga atangaje ko yamaze kuryamira ukuboko kw'abagabo. Ni inkuru rero ishavuje umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umuryango w'umukuru w'uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni. Naho mu yandi makuru kandi turaza kunyarukira kubiriko biravuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatunganije kuri uyu wa mbere ku Kirimba Ntare Rushatsi House ikiyago n'abamenyesha amakuru mu ntumbero yo kurabira hamwe urugendo rw'iterambere igihugu kirimwo kugira ngo habe kwigishanya ku buryo abarundi bose ngo baronka ikibabeshaho atanumwe asigaye inyuma. Turaza kunyarukira no mu yandi makuru naja cane inkuru dukesha ikimenyesha amakuru Ejo Heza cyo kuwa 27 ukwezi kwa 11 2025, aho inkuru ifise umutwe ugira uti iminyanyuro y'iminyuro, aho rero ari ngo turaza gufata intahe y'umwe mu bahoze bapfunganwe na Hussein Rajab mu ibohero rikuru rya Mpimba. Tuze kurabira hamwe ese iyo ntahe iraza kubijanye n'ibiki, byose ni mu kanya ku buryo bw'idonido. Mw'idonido ry'amakuru yacu tuyatanguriye kuri ko biravugwa ku wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni. Kuri ubu ngubu yaba yaryamiye ukuboko kw'abagabo nk'uko muganga yariko arakurikirana amagara ya Alain Guillaume Bunyoni abitangaje. Ni inkuru ishavuje cane umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umuryango wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni, harimo umukobwa wiwe Darlene Bunyoni ndetse n'umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ariwe Denise Bucumi Nkurunziza. Ni inkuru rero ishavuje cane uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni akaba yarajanywe gufungirwa mu ibohero rikuru rya Gitega, ariko nyuma yaho bivanye nuko amagara yiwe atari yifashe neza akaba yaraciye arungikwa mu bitaro vy'akarere vya Gitega kugira ngo habandanye akurikiranwa ndetse babashe kumuvura. Yashikanywe yo kwigenekerezo ry'icenda ukwezi kw'icumi uyu mwaka, ariko biza kurangira amagara yiwe amucitse nk'uko amakuru dukura ku rubuga abicikiriza. Alain Guillaume Bunyoni yapfunzwe mu mwaka wa 2020, akaba yarafunzwe mu mwaka wa 2023 yagirizwa gushaka kugandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Akaba yaramaze hafi imyaka ishika 3, yafunzwe mu mwaka wa 2022, akaba yaragirizwaga gushaka kugandagura umukuru w'igihugu ndetse no kunyonora amatungo y'igihugu, akaba rero yaraciriwe umunyororo wo guherayo. Naho mu yandi makuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatunganije kuri uyu wa mbere igenekerezo rya mbere Kigarama y'umwaka ukwezi kwa 12 y'umwaka ku Kirimba Ntare Rushatsi House ikiyago n'abamenyesha amakuru mu ntumbero yo kurabira hamwe urugendo rw'iterambere igihugu kirimwo kugira ngo habe kwigishanya ku buryo abarundi bose baronka ikibabeshaho atanumwe asigaye inyuma. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye agasaba abamenyesha amakuru guhimiriza abantu kwitaho ibikorwa by'iterambere hamwe ndetse no gukora isuku aho baba, batere amashurwe kugira ngo igisagara gise neza. Agashima kandi ko ubu abarundi bose bageze ku ntambwe nziza yo kubana neza bakaganira atakwinubana kubera imigambwe n'ubwoko. Ubu hakaba kandi hasigaye ikibazo c'iterambere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba asaba abajejwe amabanga atandukanye gukora nk'abikorera kandi bagire imbono yayo bariko barajana abenegihugu.
Reka tunyarukire mu yandi makuru turabira hamwe ku makuru yashizwe ahabona n'ikinyamakuru Ejo Heza cyo kuwa 27 mu nyonyi y'umwaka, aho ifise umutwe w'ubwira uti iminyanyuro y'iminyuro. Nkuko byashikira ari mu yaduhaye ntahe ari mu bahoze bafunganywe na Hussein Rajab mu ihoro rikuru rya Mpimba. Nkuko byashika rimwe na rimwe mwibanga ntangere Hussein Rajab agasohoka ibohero agiye mu bikorwa by'ibanga, n'abapfunganywe nawe byarashika akabaho ruhusha rwo gutaha mu ngo iwabo bakagaruka mu ibohero bugorovye canke bukeye. Hari igihe Hussein Rajab yasohoka ibohero aja mu nama n'intumwa zidasanzwe z'igihugu ca Libani. Iyo nama yabereye ku hoteli Royal Prince iri muri quartier ya Mutanga Nord. Ivyo Hussein Rajab yakunda kubikora iyo ashaka kwemeza abo agiye kubonana nabo ko ari l'homme forte, ko ibivugwa yuko apfunzwe na Nkurunziza atari byo, ahubwo ari muri kiriya kibanza kubw'impamvu z'ivyo arindiriye ko bitungana. Yaba ashaka kandi ko abo bantu bamufasha gukwiragiza izo nkuru mu makungu kugira ngo agwize abamugirira icizere niyasohoka ibohero bizomworohere ko bamwakira. Ico gihe kandi Hussein Rajab yashaka ko izo ntumwa zimwemerera isoko ry'umwavu w'ikizungu Urundi bwariko bugwanira n'ikindi gihugu kibanyi. Bikaba kandi vyari vyagoye Nkurunziza uko abibumvisha kuko hariho ivyo batahuje. Ikindi gikomeye bavuganye harimwo ko Uburundi bwo koroherezwa mu bijanye no kuronka ibirombe bwite byo kwimbamwo ibitoro no koroherezwa mu makori yo kukirungikayo. Iyo nama yaheze amasaha yitereye kuko yizwemo ibintu byinshi mu bijanye n'imigenderanire idasanzwe mu by'ubutunzi hagati y'Uburundi na Libani. Hussein Rajab kandi yasubiye mu ibohero isaha 6:30. Ni imigambi bipfuza ko izoshirwa mu ngiro bamaze gusezera ubutegetsi bwa Nkurunziza. Kubari bapfunganywe na Hussein Rajab canke bapfungiwe no mu yandi mabohero, kubwiwe irekurwa ryabo ryari ritangaje. Hari abarekurwa nko gufyina akagutuma ahantu uvuye mu ibohero, hamwe uriko uragaruka agaca akubwira ko woguma utaha kuko ataco ugikora mu ibohero. Ivyangombwa bikwemerera ko wasohotse ibohero ukazoza kubitora kw'ibohero mu nyuma. Uno we avuga ko yagumye yizeye ko agira amurekure, ariko kandi hararindira arabura mugabo akabona abandi baguma bataha. Akama yumva Rajab avuga ko ari we azosohoka ibohero ubwa nyuma kuko abo bari kumwe abasizeyo boca bihebura. Imyaka yaragiye iyindi iraza, byarangiye basohokanye umunsi umwe. Igihe kandi Hussein Rajab avuga ko atanguje urugamba rw'umuheto kubw'umuhari Forebu, n'uwo muntu nawe yaramushize mu bo bazofashanya urugamba, aramuha n'amabanga. Umunsi umwe yaramutumye mu Burundi mu ntara imwe kuraba uko abagwanyi bari bifashe. Ahageze babagwanyi bamutuye ikibazo c'uko bakumbuye akanyama ko ngo basabira kwa Kigizigenza akabaha n'inka n'imwe. Hariho umutegetsi wo muri CNDD-FDD intumwa za Forebu zaheruka kugendera zimusaba gushigikira urugamba aranka. Yavuze ko atosubira kuvunika nk'uko yavunitse mu bihe by'urugamba rwa CNDD-FDD. Umutegetsi kandi yaratunze inka. Izo ngabo zahawe uruhusha ko
zogenda zikiha inka imwe muri izo z'uwo mutegetsi kugira ngo bamuhe ubutumwa ko ibyo atunze byose yabihawe n'uko ari Rajabu yamushize imbere, ibyo yibwira ko atunze babishatse bobyisubiza. Izo ngabo kandi za Forebu ziriko zisubira inyuma zaciye hafi y'ikambi ya gisirikare yo muri iyo ntara nyene. Abasirikare b'igihugu barakebwa ko abo bashoreye inka atari abasirikare b'igihugu nubwo bari bambaye umwambaro nk'uwabo. Niho babakurikira kugira ngo barabe iyo bagiye. Ingabo za Forebu zimaze kubona ko zakurikiwe zica zirabarasa kugira ngo zibashwiragize ntibabone aho baciye. Inkuru zica zirakwiragira ako kanya ko abagwanyi ba Forebu bateye. Inkuru zimaze kugera mu makungu niho mu bari bashigikiye umuhari Forebu mu banyamahanga babaza Hussein Rajab ko izo nkuru zivuga ko umuhari wiwe watanguye urugamba ari byo, nawe arabihakana. Yavuze ko abagwanyi biwe batigera bava aho baba. Ubwo nyene Rajab yaciye ahamagara abo kuri ico kirindiro ababwira ko bokwandika urwandiko bita abagwanyi b'uwundi muhari barute mw'ibarabara, bongere kandi bahasiga inkoho imwe n'amasase bace bafotora bikwiragize ku mbuga ngurukanabumenyi. Niho rero Rajab yaca abwira ba banyamahanga ko byamenyekanye ko hari uwundi muhari mushasha wateye. Wa mutegetsi batwara inka yazindutse atanga intererano y'amamiliyoni mu muhari Forebu, aca atangura gutanga amakuru yo mu nkuru nziza kuko bari basanzwe bacuditse. Ivyo bitihwe hamaze gufatwa ingingo yo guhagarika urugamba rw'umuhari Forebu kuko ivya nkuru nziza byari bimaze gutegurwa ukundi. Benshi mu bari mu bagwanyi canke izindi ndongozi z'uwo muhari bisanze bameze nk'abasubijwe mu buzima busanzwe kumwe kwaba demobilize. Aho wa muntu yaba mu gihugu ca Tanzania yaramenyanye n'umugwizatunga akora mu bijanye n'igitoro muri ico gihugu. Niho yamuhabaza ako bokorana mu bijanye no kuzana igitoro mu Burundi igihe havugwa ko ikibazo c'igitoro cabaye ndanse mu Burundi. Uwo mugwizatunga yaravyemeye kuko yari asanzwe afise abo bakorana mu vy'igitoro mu burere bwegereye Burundi nka Ngara ndetse na Kabanga. Uwo muntu nawe kandi akaba yari asanzwe afise abagenzi mu butegetsi bwa CNDD-FDD bahoranye ku rugamba bomufasha kuronka uruhusha rwo kuzana igitoro mu Burundi. Icamutumye yiyumvira ico kintu nuko ubwa mbere yahora aronka udufaranga two kwifashisha arungikiwe na Hussein Rajab, ariko kandi guhera mu mwaka wa 2023 ntaco yasubiriye kubona. Uwahora arungikanwa ubwo buryo yamubwiye ko ataco arasubira kumuha amuzanire. Niho nawe yaca yiga ubwo bwenge bwo guhiga ifaranga akoresheje ikimenyane afise mu batwara igihugu. Ntikwari ukuzana igitoro kumwe bikorwa na leta, we yari yumvikanye na wa mugwizatunga ko baha igitoro intara imwe yegereye Tanzania ikama ifise ibituro station byuzuye igitoro, gutyo rero izindi ntara zijye ziraza kuvoma muri iyo ntara zitwara iwabo. Ibihangange bitatu bifise ikibazo c'igitoro mu minwe mu Burundi bose baramwemereye ico ciyumviro ciwe. Haheze indwi hateguwe uwo mugambi, yagiye abona umwe yahora amuzanira twa dufaranga tuva
tuvuye kwa Romeo aje kumuraba. Yibwiye ko ari akabahasha amuzaniye, aza yumva amubwiye ati bantumye ngo ndakubaze ko ari wewe ushaka kwigira intwari y'igitoro mu Burundi, kandi wibuke ko wavuye mu ibohero ata rubanza rusomwe, usubiyeyo byo kugora gusohoka. Ku mugoroba wa mugwizatunga wo muri Tanzania nawe aca amubwira ko vya bintu abivuyemo, kuko umwe muri ba bategetsi bari bavuganye yamubwiye ko igitoro kitagikenewe, ico bafise mu Burundi gikwiye. Inyuma yaho buramatari w'iyo ntara bashaka guha igitoro yaciye afata ingingo ko uwo bazosubira kubona avanye igitoro muri Tanzania azoca yakwa ivyo afise byose, aca afungwa. Mu nyuma buramatari yasanze yumvise nabi iryo tegeko, ahubwo bari bamubujije ntihagire umutanzaniya azozana igitoro muri iyo ntara, ariko kandi abarundi baje kukizana kw'ipikipiki abareke babandanye bazana utwo duke duke, kizira kuzana vyinshi. Ico kibazo c'igitoro camwibukije ya myaka yamaze mw'ibohero, bikanka ko we ahabwa uruhusha rwo gutaha mu gihe abandi baguma bataha ukuri kwamye. Igihe yabonana na Hussein Rajab mu gihugu c'Ubuganda, yamubwiye ko Rajab ari we azotaha ubwa nyuma abandi bose bamaze gutaha, kuko abo yosiga hanze baca bihebura, kumwe yabimubwira mw'ibohero. Icasubiriye kumutangaza nuko hari benshi bamaze guhabwa uruhusha rwo gutaha begereye cane Hussein Rajab, ariko we ataravyemererwa. Hariho kandi umwe mu bari muri systeme yabonye mugenzi wiwe aronse ubutumwa bwo gutaha, nawe aca aramwiheka ko batahira rimwe, we ata butumwa yahawe. Bageze mu Burundi iperereza ryarabafashe, umwe yahabwa uruhusha baramurekura, wa wundi baca baterera mu gasho. Uwaje kumurekuza yamutegetse gusubira mu buhungiro. Ivyo kwa Hussein Rajab bisaba urupfasoni no kubahiriza amategeko. Iyi mpinyanyuro y'iminyuro ya politike ni ngombwa, ikumbagaza abarundi benshi. Ivya Hussein Rajab na CNDD-FDD yiwe ni ivy'abafise agatwe gakomeye. Kuva akiri mw'ibohero haravugwa amakuru yerekana ko agira soke, abakunzi biwe bakitegura amaso agahera mu nzira, gushika aho barambirirwa ko bitazokunda. N'uwu munsi hari abashaka gusomera urwete mw'ibahasha, nibatenyenye baba abakunzi n'abasi bazokwihera ijisho ibitangaza, nk'uko n'ubundi yamaga akora ibitangaza mw'ibanga ntangere. Reka nshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro twariko turashikiriza kuri iyi saha. Reka tube dusozere ngaha, n'ubundi turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko. Ni amakuru muba muriko murashikirizwa n'imbonesha yanyu mukunda cane, imwe rudende ya Isange TV.